Igitondo cyiza kandi ndakwifurize umunsi mwiza. Sinzi kuza wawutanguye cyangwa uzuri n'ibyo bitewe naho uri, ariko ndakwifuriza umugisha aho uri hose. Ikiganiro ni Life Motivation mu gutegurwa na Life Media. Hama rero uno munsi ni episode igira 4. Tukaba tugomba kuganira ku ijambo rikomeye cyane, navuga ijambo nkoramutima, ijambo ry'ukwizera. Kubera ko kwizera n'urufunguruzo. Mu kiganiro giheruka niho twavuze ko umuntu atagira ukwizera ntashobora kubaho. Kubera ijambo ry'Imana rivuga ngo umugororotsi azobeshwaho no kwizera. Umuntu akora ibigororotse akaba afise n'ibikorwa bigaragaza ukwizera azobaho. Ubu naho rero tugomba tuvugana ukwizera n'igiki, kuboneka gute, kuboneka ryari, bigenda gute ngo kwizera kuboneke. Yesu yabwiye abigishwa biwe bagiye kumubaza impamvu bo basengeye umuntu afise intandara ntakire, ariko wewe yamukora ko gatoyi abarakize. Yesu ababwira ati bijya bintu bisaba kwizera. Acavuga ati ndababwira ukuri naho mwogira ukwizera kungana n'akabuto ka sinapi. Mushobora kubwira kiya gisozi iti vanga uje hari igisozi kikemera kikagenda. Nibaza ko sini abigishwa ntibakomeje mubaza amadetaye, ariko ndumva ko nawe Yesu aje akabikubwira. Noneho kandi uno munsi ufate ko Yesu abikubariye, ikibazo gica kiza ngo nuko kwizera kungana uko kuboneka ryari. Reka tubanze tubone ibintu bituma kwizera kutaboneka. Ikintu cya mbere gituma kwizera kutaboneka nuko umuntu aba yizera ibintu afise bifadika. Donc ukwemera kwiwe kuba guhagaze ku bintu bifadika, ku mafaranga, ku muryango, kuri situation y'igihugu, ku mutekano. Ukwizera kwiwe ugasanga guhagaze ku butunzi bw'igihugu. Urumva ugasanga bene uko kwizera ntikuramba. Kukubera nshuti yanjye bene ibyo bintu byose ndondaguye n'ibintu bivaho, ariko ikintu kitavaho ni ukwizera. Kujya kwizera guhamye, kuko ijambo ry'Imana ridefinisa kwizera nka conviction cyangwa ukwemera udakekeranya ibintu utabonesha amaso, ibintu utagira icyemezo na kimwe, ariko ukumva ari ibintu wemeye, ukumva uravyemeye, ukumva wemeye ko bibaho. Uko niko kwizera. Umengo ni jambo ridasobanutse cyane, ariko reka nkubwire rero ngo ukwizera kuboneka ryari. Ukwizera kuboneka iyo bya bindi byose warushize ku mutima bitagishoboka. Hari agakuru kamwe bambwiye, sinzi ko agakuru ko, ariko mbona agakuru kabaye. Umuntu umwe yari ku giti, bene bijya bitusanga biri ku migozi myinshi. Hama rero ari kuri ico giti ishami riravunika. Ico giti cyari ku nkengera y'ikiyaga. Ishami rivunitse, arabona ko gishami gerena, acayifatikiza umugozi. Bene bijya bigozi usanga byararandaraye ku giti. Ayifatikije kwa renena. Umugabo aravuga ati je nkarekura uyu mugozi ndakorokera mu mazi, kandi ikiyaga sinzi uko kireya. None ibintu bigende gute? Atangura gusenga avuga ati Mana nkura ahantu, Mana nkura ahantu. Imana yamugende, hari Imana ikugendera kabushumba. Yambwiye ati nta kibazo, genda gutabara. Umugabo rekura uwo mugozi. Umuhungu aravuga ati jewe umugozi nkawurekura ndacampfa, Mana ntabara. Imana yamubwira none ndagutabare gute ugifashe uwo mugozi? Ndagutabare gute ugifashe uwo mugozi? Umuhungu ariyumvira amasaha nyene, aravuga ati je vraiment sinowurekura umugozi. Hama yawufashe umwanya muremure, avuga ati n'ubundi singikize biruko nyene, reka ndawurekura umugozi nta kundi. Hewe wa mugozi awurekuye gutya acarakoroka. Kumbe acasanga munsi ya cakiyaga hari ibuye, juste ibuye atabona rifyase neza, acakorokerako acajabukira hirya y'inkengera. Umuntu akira gutyo. Ikibazo ni kubera iki yatakaje umwanya munini atarekura. Iyo abirekura aba yakize kera, atababaye mu ntoke, kuko umfashe umugozi umwanya muremure urababara. Abantu benshi muri iki gihe bafatira kubiboneka bagahemukirwa. Ibyo bintu bikabahemukira, agasigarana igikomere kidasanzwe. Mugabe ibyo bintu biboneka iyo abirekura, agashira umutima ku kwizera Imana ko atakintu na kimwe kidashoboka. Usanga ubuzima bw'iyo bwarahindutse, ukava kuri urugezo ukajya ku rundi rugezo. Rero singombye kukurambira, ariko nagomba ndakubwire ngo kijya gihubu ubona umengo nta nzira, hajya ubona umengo nta nzira, umenye ko ari inzira itangurira.
hajya ubona umwijima umenye ko ariho umuco utangurira, hajya ubona vyanse umenye ko ariho bigira bitangurira gukunda. Ikintu nubona chance umenye ngo iki kintu siyo nzira. Iyo umuryango umwe wiyugaye hari uwundi muryango wuguruye. Ikibazo kiba ryari kiba iyo umuntu umuryango wugaye agatakaza umwanya ariko uwo muryango aguma dodora kandi impande iyo hari undi muryango wuguruye. Umuntu azi ubwenge rero abonye umuryango wugaye nta utakaza ku mwanya, aca uva akagenda kuraba ahandi hantu hari umuryango wuguruye, kubera ko iyo umuryango umwe wugaye ubundi wawuguruye. Iteka ryose hama hariho inzira. Twavuze mu kiganiro ca mbere gitangura ngo niba uwo munsi uriho bisigura ko nibigutunga bihari, bisigura ko ikintu ukeneye cy'uwo munsi kihari. Rero nta mpamvu nimwe yo kwiganyira, reka duterane intege muri ubwo buryo. Imana ibahezagire, mu gusangiza abandi iki kiganiro. Niba cyagufashije ubwo gisangiza abandi, upartage link kugira ngo abantu bakomeze bagire subscribe, kuko ubu butumwa ntituzobuhagarika. Imana ibahezagire cyane mu